atakurengera akarimbi ukuri umurwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi uzoshikako inyuma y'amatohoza yawo. Umugambwe Sawanya-Frodebu uracahagaze kuvyo wamye ushikiriza kuva mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992 kuvyerekeye ivyago byashikiye Uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Ivyago byashikiye Uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 vyabandanije gushika umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1973 niho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Iryo honyabwoko ryakozwe n'ubutegetsi bwa politike n'igisirikare bw'ico gihe bwari burongowe na Koloneli Michel Micombero. Ubwo butegetsi nibwo kandi bwegekwako ayandi mabi y'agahomerabunwa yabaye muri ico gihe nk'ubwicanyi bwakorewe abatutsi n'abandi barundi, bamwe bicwa kuko babihenze ko bagira ngo n'abahutu, n'abandi bazize ngo bashigikiye intwaro ya cami. Ku itariki 29 ndamukiza mwaka w'ibihumbi 2022 igice cikinjana kizoba kirangiye kuva aho Burundi buronkeye ayo makuba yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 yatewe na leta yari ibarongoye ico gihe. Umugambwe Sawanya-Frodebu ahamagarira leta ihari muri kino gihe abakunzi bose b'u Burundi baba bari mu gihugu canke abanyamahanga bakurikirana ivyo Burundi baraje ishinga nuko abarundi bosubira bakanywana neza, ko bofatikanya bagasenyera ku mugozi umwe kugira ngo iyo tariki izoshike ari sabukuru koko, aho Uburundi bwoba bumaze gushika ku ngingo ziboneka zo kunywanisha abarundi zifatiye kukuri kwayo makuba yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Umugambwe Sawanya-Frodebu ufatiye kuri ivyo dushikirije usavye ibi. Umugambwe Sawanya-Frodebu ubandanya ushima ibikorwa by'iteka umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi uri kurarangura, ariko kandi dusaba uwo murwi ko wokwihutisha ibikorwa ugatanga raporo yayo ya nyuma ku nzego zitegekanijwe n'amategeko kugira ngo mu mwaka w'ibihumbi 2022 izo nzego zizobe zaronse ico zifatirako zoshikiriza abarundi bose n'amakungu, gutyo abarundi n'Uburundi bashobore kwakira no gutegera ataguhigimanga kandi bari kumwe bose ayo mabi yabashikiye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 babitewe n'ubutegetsi bwari buhari. Duhamagariye inzego zose z'igihugu, inama nshingamateka na nkenguzamateka, leta y'u Burundi, amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, amashengero, ibinyamakuru n'abandi bose twoba tutavuze ko umwe wese mu vyajejwe yokora kugira ngo abarundi n'Uburundi baje mu nzira idasubira inyuma yo kwemeza ku mugaragaro ukuri ku vyago vyashikiye igihugu mu gihumbi kimwe n'amajana 1972. Umwe wese afise iteka n'itegeko bidasanzwe vyo kuba uharanira ukunywana kudakebana kw'abarundi bifatiye ku vyago vyashikiye mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Umugambwe Sawanya-Frodebu uhamagarira umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi ko utohagarikira ico gikorwa ku mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 na 1973 gusa, ahubwo wokongereza ububasha n'ubushobozi kugira ngo ico gikorwa cyo kurondera ukuri kibandanye no mu myaka yakurikiye yaranzwe n'ubwicanyi bwahitanye abarundi gushika no muri no misi turimwo. Umugambwe Sawanya-Frodebu uhamagarira abanyamahanga bakurikirana ikibazo cy'u Burundi canke babufasha duhereye kwishira hamwe mpuzamakungu ONU, ishira hamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ishira hamwe rya Buraya Union Européenne, ibihugu dufitaniye amasezerano yo gufashanya ko bofata mu mugongo igihugu cy'u Burundi muri iyo nzira yo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi nk'uko bavyiyemeje bonyene ko bazohagararira ishirwa mu ngiro neza y'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yarusha
yasinywe itariki 28 Myandagaro umwaka wa 2000 hamwe n'amasezerano yo guhagarika ingwano yabaye itariki 16 Munyonyo umwaka wa 2003. Umugambwe Sanyafrodebu uteye akamo kadasanzwe ibihugu vya Buraya vyatwara Burundi butarikukira. Ubudage n'Ububirigi ibihugu vya rutura bigize inama y'umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo bihugu bikaba vyarakurikiranye neza amabi yari karabera mu Burundi umwaka wa 1992 na 1993 ko bofata mu mugongo bidasanzwe igihugu cy'u Burundi muri iyo nzira yo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi.